Mu Burundi turavugira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Mwiriwe neza nshuti zacu, muri kumwe nanje Aloise Bigirimana na Thomas Kamirindi. Mwiriwe rwose. Ingingo z'ingenzi z'amakuru ni ingingo imwe rukumbi, mbese ni leta y'u Burundi yahagaritse burundu BBC n'abanyamakuru b'ijwi rya Amerika. Il est interdit formellement à tout journaliste burundais ou de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire national de fournir directement ou indirectement des informations pouvant être diffusées par la VOA jusqu'à la levée de cette sanction. Uyu rero ni Nestor Bankumukunzi, umuyobozi w'urwego rujejwe gucungera itangazamakuru mu Burundi CNC, ati abanyamakuru baba abarundi baba abanyamahanga babujijwe rwose gutanga amakuru yavugira ku ijwi rya Amerika kugera igihe ijwi rya Amerika izakomorerwa. Ingingo iboneka neza yuko ari ingingo y'agahotoro, nta fatiro na ntoyi yo kubuza ko abarundi bandanya bumviriza ibiganiro bishikirizwa n'amaradiyo nka BBC na VOA. Birateye agahinda. Naho uyu ni Alexandre Niyungeko, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Burundi UBJ, ni ukuvuga Union des journalistes burundais mu gifaransa. Iyi rero niyo nkuru twibandaho. Mugume rero ku maradiyo yanyu, mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.voa.com mukurikire iyi nkuru twibandaho rero y'iri hagarikwa ry'aya maradiyo mu Burundi. Nk'uko rero tumaze kubibabwira mu ngingo nkuru, amakuru mu biyaga bigari n'urwego rujejwe gucungera itangazamakuru CNC mu Burundi rwahagaritse burundu radiyo y'abongereza BBC mu Burundi. Rero CNC yahagaritse kandi ijwi rya Amerika igihe kitagenwe. Abakozi b'ijwi rya Amerika, baba abanyamakuru b'abarundi baba abanyamakuru b'abanyamahanga, ntibemerewe na gato gukorera ku butaka bw'u Burundi bakorera ijwi rya Amerika. Fidel Niyongabo na Aloise Bigirimana baradusobanura uko byifashe. Ingingo yo guhagarika burundu iradiyo y'abongereza BBC nuko atamumenyesha makuru yaba umurundi canke umunyamahanga ari ku butaka bw'u Burundi asubira gutanga makuru canke gukorana na radiyo ijwi rya Amerika catangaje. Ayo maradiyo yompi yararindiriye ko leta y'u Burundi iyatumira kugira ngo baganire ku buryo imirongo ya FM yayo yahagaritswe mu mwaka uheze yo kugurugwa. Mu kiganiro Nestor Bankumukunzi ayoboye CNC yahaye abamenyesha makuru, yavuze ko iyo ngingo itegerezwa kuja mu ngiro guhera uno munsi kuwa gatanu. Bankumukunzi yasiguye ko kuva ijwi rya Amerika igihanwa mu kwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2018 abategetsi b'iyo radiyo ifise icicaro i Washington DC batigeze berekana ishaka ryo kuza mu Burundi gusinya amasezerano y'ingene bokora nk'uko ibindi bitangazamakuru bikorera mu Burundi vyabikoze. Ku rundi ruhande, ubuyobozi bwa radiyo ijwi rya Amerika butangaza ko bwasavye ubutegetsi bw'u Burundi kubatumira kugira ngo baze kuganira kuri ico kibazo, ariko kugeza ubu atanyishu bararonka. Ubuyobozi bw'ijwi rya Amerika busigura ko bufise ugushaka n'inyungu nyinshi ko ico kibazo gitoregwa inyishu bidatevye kugira ngo abanyagihugu b'abarundi babashe kuronka amakuru atomoye. Abategetsi ba VOA bavuga ko biteguriye kuja kuvugana n'abategetsi bo mu Burundi igihe cose bo batumira. Ikindi catumye ijwi rya Amerika ryongerezwa ibihano nk'uko Bankumukunzi yabisiguye nuko iyo radiyo ibandanya gukoresha umumenyesha makuru aronderwa n'ubutungane bw'u Burundi, kandi ico gihugu cari carasavye ijwi rya Amerika kumuvana mu kazi. Yabivuze muri aya majambo: Les responsables de la radio Voix de l'Amérique au Burundi abarongozi b'iradiyo ijwi rya Amerika mu Burundi ntibigeze berekana ishaka ryo kuza mu Burundi gusinya amasezerano y'ingene bokora nk'uko ibindi bitangazamakuru bikorera mu Burundi vyabikoze. Twihweje ingene ijwi rya Amerika ryabandanije rikoresha umumenyeshamakuru Patrick Nduwimana aronderwa n'umutahe mpuzamakungu warungitswe n'u Burundi ku ruhara yagize mu ntureka zabaye muri 2015
guhagarika ibiganiro bica ku ijwi rya Amerika birabandanya. Abamenyeshamakuru bari mu Burundi canke mu mahanga barabujijwe gutanga amakuru mu buryo ubu canke ubundi. Amakuru ashobora gutangazwa n'ijwi rya Amerika gushika ibi bihano bikuweho. Ku ruhande rw'iradiyo y'abongereza BBC, urwego sense rwavuze ko yugawe burundu ku butaka bw'Uburundi. Banga umukunzi yavuze ko naho BBC yasavye ikigongwe yemera amakosa yagirijwe ubwa mbere, mu nyuma yongeye gukosha mu gukora ireresi yuzuye ibinyoma vyambika iceye Uburundi. Iyo reresi BBC yise kamwe kamwe Inside Burundi Killing Machine yagaruka ku matohoza iyo radiyo yakoze yerekana ubwicanyi n'itotezwa bikoregwa abatavuga rumwe na leta, mu gihe ubutegetsi mu Burundi bwavuze ko iyo reresi ari rementanya. BBC yo yemanga ko ihagaze ku matohoza yayo. Nanone Nestor Bankumukunzi: Attendu que les émissions de la radio British Broadcasting Corporation BBC ont été suspendues pour... Twihweje ko ibiganiro vya BBC vyahagaritswe mu kiringo c'amezi 6. Twihweje ko mu rwandiko rwa BBC rwo ku itariki ya 11 ukwezi kwa gatanu 2018 BBC yaremeye ko ikiganiro yashikirije kitisunze umwuga wo kumenyesha amakuru kandi amakuru yerekanye ko afise aho hengamiye. BBC yaremeye ikosha ndetse isaba n'imbabazi muri urwo rwete, yemera ko igiye gufata ingingo zikomeye kugira ivyo ntibizosubire. Twihweje ko BBC itavyubahirije ica mu nyuma isohora ireresi ku Burundi kandi yari mu bihano. Uburenganzira bwa BBC yahaye bwo gutangaza amakuru mu Burundi irabwatswe. British Broadcasting Corporation BBC est retiré. Kuva mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2015 hadutse imvururu zifatiye kuri manda y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Pierre Nkurunziza. Amaradiyo yigenga arimwo RPA, Bonesha FM na Renaissance yarugawe yagirizwa kugira uruhara mu guhakwa gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Inyuma y'iyo ngingo, ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera umukuru w'urwego rujejwe gucungera ukugena ibinyamakuru bikora mu Burundi sense kugira tumubaze ibitari bike kuri iyo ngingo. Yamara Nestor Bankumukunzi arurongoye ntiyatwitavye co kimwe n'ujejwe gutanga amakuru muri urwo rwego. Iyo baboneka twari kubabaza intandaro nyamukuru yatumye babuza abanyamakuru b'ijwi rya Amerika kurondera amakuru uko vyahora, mbere n'igihe iyo ngingo ishobora kumara. Twashatse kuvugana n'umwe mu bakozi bo hejuru mu bushikiranganji bujeje gutanga amakuru mu Burundi, nawe yanse ko tumuvuga amazina, atubwira ko iyo ngingo nabo bayumvise ku maradiyo atavyinshi boyivuga ko ahubwo twobariza mu biro vy'umukuru w'igihugu. Twahise turondera Jean Claude Karegwa Ndenzako avugira umukuru w'igihugu, yatwitavye kuri telefone ngendanwa. Mu kiganiro gito yaduhaye kuri telefone yadusiguriye ko urwego sense rwigenga, ko presidence itivanga mu ngingo zago. Kuri ibi byemezo sense yafatiye BBC n'ijwi rya Amerika, mugenzi wacu Aloys Bigirimana turi kumwana muri studio amaze kuvugana na Alexandre Niyungeko, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Burundi, amubaza uko yabyakiriye. Ni ingingo iboneka neza yuko ari ingingo y'agahotoro ifatwa nyene novuga nti n'ibihugu bihonyanga uburenganzira bw'abanyagihugu bwo kuronswa amakuru, uburenganzira bw'abamenyeshamakuru bwo gushikiriza amakuru, kuko nta fatiro na ntoyi mbona yo kubuza ko abarundi bandanya bumviriza ibiganiro bishikirizwa n'amaradiyo nka BBC na VOA. Ariko cyane cyane aho nashaka gushimikira ni guhonyanga uburenganzira bw'abamenyeshamakuru gushikiriza amakuru. Turazi ko atakindi ivyo bimenyeshamakuru biriko birazira cyangwa abamenyeshamakuru bagira atari uko bashikiriza mabi akorwa mu gihugu c'u Burundi, akorwa n'inzego za leta. Ivyo nta kindi, kuko iyi ngingo na cyane cyane yafashwe n'umuntu yitwa ko yakoze umwuga wo kumenyesha amakuru, birateye agahinda. Egome, ni ingingo ifashwe. None mubona ku bijyanye n'uburenganzira bw'umurundi iyi ngingo ishobora kugira ingaruka mbi gute ku burenganzira bw'umurundi bwo kumenya amakuru cyangwa ibiba mu gihugu? Nivyo nariko ndabivuga, ni kwa kubandanya ihonyangwa, kandi iyo ni ingendo
yafashwe kuva mu 2015 amaradiyo aturigwa abamenyeshamakuru bagatotezwa. Ni muri iyo ntumbiro bibandanya kuko novuga nti akari kagisigaye mu gihugu kugira ngo haboneke ibinyamakuru bishikiriza amakuru yenga amakuru atabanje guterwa igitsure yaraya maradiyo nyene. Birumvikana neza rero yuko uburenganzira bw'umunyagihugu bwo kuronka amakuru bubandanya buhonyangwa. Novuga mbere ubwo burenganzira vuba ico mbona koko umukunzi canke nabo bari kumwe bashobora no gusohora ingingo yo kuvuga ati ntihagire umuntu n'umwe azosubira kuvuga iki canke kumviriza iki canke gusoma iki tutabanje kuraba ivyo bintu ibirimwo. Ibyo binyamakuru vyugawe vyahora bikoresha abakozi batari bake mu Burundi kandi bari batunze imiryango yabo, bica bigenda gute nka mwebwe muri murunani rw'abamenyeshamakuru mubona iyo miryango igiye kubaho gute? Kabara agahinda kuko nk'uko nari nabivuze cyane cyane nk'ingingo nk'iyi yifashwe n'umuntu nawe afise umuryango kandi azi neza yuko yakoze uwo umwuga akaba ari nawo umubeshaho. Ni ibintu bitangaje kumva. Birababaje rero kuko nivyo iyo miryango yabo bamenyesha amakuru bari basanzwe bikoramo, baba bamenyesha amakuru canke n'abandi, kuko si bo bonyene gusa. Iyo miryango koko turumva ko igiye mu ngorane zikomeye. Birababaje cyane rwose, ariko nabivuze nti biba kuko ni ubu dufise abamenyesha amakuru barenga 100 batotejwe gutyo n'imiryango yabo bikumwe, batotejwe n'intwaro y'Ubujumbura. Ubu rero je nico novuga nuko nogira nti abo bagenzi bacu bagiye muri izo ngorane no baremesha kuko ibi birahita, nta mvura idahita. Izi ngingo zifatwa gutya gasakisaki ziza gutoteza umunyagihugu, ntawoja ngaho waterera hagati mu ryinyo ngo bigiye kwera de ngo agiye kuba marame. Ibintu bizoteba bihinduke. Rero je nguma nizeye ko bizohinduka koko. Alexandre Niyunge ko murongo y'urunani rw'abamenyeshamakuru mu Burundi, turabashimiye kuri akanya muhaye ijwi rya Amerika. Naje ndabakengurukiye nyakubahwa mugenzi Aloyize. Amajwi y'abanyamakuru bacu mu Burundi rero ntimuzongera kuyumva vuba aha kubera ko leta y'u Burundi yabibabujije, ariko ku ruhande rwacu hano ku ijwi rya Amerika tuzakora uko dushoboye kose kugira ngo mukomeze mubone amakuru ku Burundi. Hagati aho kandi nubwo leta y'u Burundi yafunze imirongo ya FM y'ijwi rya Amerika ku gihe rero kitagenwe kugeza ubu ngubu, mu Burundi muzakomeza kudukurikira ku mirongo migufi kuva saa 10 nyuma ya saa 6 kugera saa 2 y'ijoro, ni kuri metero 19 no kuri metero 22. Naho mu gitondo kuva saa 11 kugera saa 2 muzakomeza gukurikira radiyo yanyu ijwi rya Amerika ku mirongo migufi kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Kuri biriya byemezo bya CNC kandi mugenzi wacu Diane Ninahazwe yavuganye na Ernest Sagaga ushinzwe ishami ryo kurengera abanyamakuru n'uburenganzira bwa muntu mu ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abanyamakuru Fédération Internationale des Journalistes FIG mumbabarire, asaba BBC n'ijwi rya Amerika n'ubutegetsi bw'u Burundi kumvikana ku nyungu z'abanyagihugu. Biragaragara ko noneho leta y'u Burundi yiyemeje kuvutsa abanyagihugu b'abarundi ari abanyamakuru batanga amakuru ariko kazi kabo, cyangwa se n'abarundi bashaka kwumvira amakuru aturutse hirya no hino. Uburenganzira bwabo rero biragaragara ko leta yabo yabambuye, bije bikurikira ibindi bikorwa bivutsa abanyagihugu uburenganzira, nko kubafungira ubusa, nko kubarega ibyaha bidashobotse bidafite ishingiro. Nibigaragara ko leta y'u Burundi yemeje gukomeza kunyonga uburenganzira bw'abanyagihugu. Uruhombo rushobora kuhaba haba ku banyagihugu, haba ku gihugu canke kuri abo bamenyesha amakuru ni nk'ugwaye. Igihombo cya mbere nuko umunyagihugu wese
yaba umunyagihugu usanzwe cyangwa se umuntu ufite umwuga akora, cyane cyane abanyamakuru bafite uburenganzira bwo gushakisha amakuru no kuyatangaza ibinyamakuru bakoramo cyangwa se amaradiyo bakorera. Icyo ni kimwe, ariko hari n'ikindi, n'umunyagihugu wo mu Burundi nawe afite uburenganzira bwo kumva amakuru, niwe wihitiramo radiyo yumva. Ntabwo twumva impamvu leta ariyo igiye kubabuza kumva radiyo yeneye, cyane cyane ko Burundi bwari bwaravuze ko kubera ibyo butari bwishimiye mu byatangajwe na BBC buzajya mu nkiko bugasaba ko burenganurwa. Byari ibintu byumvikana, bashobora kujya mu nkiko bakarega ikinyamakuru cyangwa iyo radiyo niba yaravuze ibintu bidashoboka, cyangwa se bakagera kuri BBC ubwayo bakabasaba uburenganzira bwo kugira ngo bavuge uko babona ibintu ubwabo. Izo ni inzira zari ziriho zitagira umuntu zivutse uburenganzira bwe, ariko ntabyo bakoze. Wenda bivuga yuko ibyo batekerezaga ko bashyikiriza ubucamanza basanze nta shingiro bifite. Murabona hari igishobora gukemuka vuba hagati y'inzego z'ijwi ry'Amerika canke za BBC n'Uburundi muravye aho ibintu bigeze? Ndakeka niba leta y'Uburundi yiteguye kuganira n'abashinzwe ayo maradiyo abiri bakagira ngo baganire ku mikorere y'itangazamakuru, amakosa ashobora kubaho. Sivuze ko ibyatangajwe ari amakosa, ariko ubundi amakosa ashobora kubaho. Abanyamakuru ntabwo ari imana, bashobora gukora amakosa. Muri icyo gihe uwo bakoreye ikosa, yaba leta yaba umuturage usanzwe, bafite uburenganzira bwo gusaba ko aya makosa akosorwa, bakabiganiraho bakumvikana, kuko amaradiyo nk'ayo y'amahanga cyane cyane icyo abagamije ntabwo ari ukuvugira neza leta cyangwa nabi leta, ni ugufatanya kugira ngo bahe abanyamakuru amakuru basanga ko akenewe kandi afitiye akamaro. Ubwo rero ndakeka yuko ibiganiro rero byakomeza, ariko ingingo nk'iyi ifashwe igaragaza ko leta y'Uburundi yo hari idashaka ibyo biganiro. Hanyuma muri fije ku bwanyu, yaba ku ijwi ry'Amerika ubuyobozi bwabo, yaba BBC, haba ubutegetsi bw'u Burundi, igikwiye gukorwa bugingo bwango kugira ngo izo ngaruka mbi zose mwavuze ziri mubona ku gihugu, mubona ku banyamakuru ntizirinde zirashika n'inkicahe muhanura? Ubwa mbere bwo twebwe twama dukurikirana ibibera mu Burundi, cyane cyane ibijyanye n'uburenganzira bw'abanyamakuru, tukagerageza kubishyira imbere y'inzego dusanga zishobora kugira icyo zifataho icyemezo, cyane cyane inzego za Nations Unies cyangwa se iz'abandi bafatanya ibihugu cyangwa amashyirahamwe afatanya n'u Burundi. Ibyo nibyo tuzakomeza, tuzabiganiraho n'abandi bantu, ari akanama ka ONU gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu gateranira i Geneve. Turimo no kuvugana na bagenzi bacu ngo turebe niba hari inzego zo mu karere, cyane cyane iriya shyirahamwe y'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba, turebe niba nabyo izo nzego zabo byaba urukiko cyangwa se izindi nzego hari icyo zafasha kugira ngo ingingo nk'iyi ngiyi ntigumeho, ko biteye ikibazo gikomeye kubona leta yemeza ko radiyo ni idashobora gutangariza mu gihugu iki n'iki, ko nta Murundi cyangwa umuntu wo mu Burundi ushobora kwiha amakuru. Ibyo ni ukurengera, ngira ngo bidasanzwe, ntabwo umuntu yabura kubyamagana. Ernest Sagaga, mujejwe igisata c'agateka kazina muntu hamwe no gukingira abamenyesha amakuru mwishira hamwe FIGE riri mu gihugu c'Ububirigi, murakoze kuri kano kanya muhaye ijwi ry'Amerika. Murakoze namwe. Arakoze mugenzi wacu Diane Ninahazwe. Ni kuri inkuru tukibandanya aho ishyirahamwe ry'abamenyesha amakuru batagira imbibe Reporters Sans Frontières ku ruhande rwayo rivuga ko uyu atari umwanya wo kugara amaradiyo mpuzamakungu nk'ijwi ry'Amerika na BBC na nyaburya Uburundi bwegereje amatora. Arnaud Froger atwara igisata ca Afrika muri iryo shyirahamwe yabibwiye mugenzi wacu Diane Ninahazwe nyene mu kiganiro bagiranye. C'est une décision qui est complètement arbitraire, qui est d'une extrême sévérité, qui est grave, mais qui malheureusement... Ni icyemezo gikarishye kandi gikomeye, ariko kidatunguranye kuko kuva mu 2015 leta y'u Burundi gufata ibyemezo nk'ibyo isa n'iyabigize akamenyero. Ubirebye ibyemezo nk'ibyo bifatwa bivuye ku bihe bya politike biba biri muri icyo gihugu. Nko mu kwa gatanu BBC n'ijwi ry'Amerika byari byafatiwe ibihano hasigaye iminsi mike cyane ngo habe amatora ya kamarampaka. Ubu rero iki cyemezo gifashwa mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu agenda yegereza. Muri make rero nta kindi iki cyemezo kigamije atari ugucecekesha amaradiyo yari asigaye atanga amakuru yizewe mu Burundi kandi akora mu buryo butoroshye kuva aho amaradiyo atari make yafunzwe mu 2015. De critique de l'action du régime de Nkurunziza peut mener à des représailles, peut mener à des agressions ou en l'occurrence à des suspensions arbitraires.
ni izahe ingaruka mbi mubona zishobora kuba haba ku bamenyeshamakuru bakuri ayo maradiyo haba ku gihugu canke kuri ayo maradiyo mu Burundi? C'est catastrophique. C'est catastrophique dans la mesure où que ce soit la BBC ou VOA, ce sont deux médias. Ni ibyago kuko yaba BBC cyangwa VOA ayo ni amaradiyo mpuzamahanga akora umwuga wayo neza kandi agatangaza n'ibiganiro by'ururimi rw'ikirundi ruvugwa n'abaturage batari bake muri icyo gihugu. Ayo maradiyo yumvwa n'abaturage bari mu bice byose harimo n'abari hagati mu gihugu. Abarundi babarirwa muri za miliyoni bagiye guhomba amakuru yizewe. Ni icyemezo kije kubuza umuturage kubona amakuru no kongera ikibazo cyo kubona amakuru cyari gisanzwe muri icyo gihugu. Encore renforcer les difficultés pour les Burundais à accéder à une information libre et indépendante. Et vu la tournure du dossier VOA et BBC, selon vous, aho bigeze mubona bizokura ko ayo maradiyo agira hahurije n'ubutegetsi bw'u Burundi, VOA, mais aussi du gouvernement burundais pour que l'entente puisse être trouvée? Très sincèrement, ça s'annonce très compliqué. Cette décision, elle tombe on est à plus d'un an de l'élection présidentielle. Sinakubeshya, ibintu biragoye cyane ko ari icyemezo gifashwa hasigaye igihe gito ngo habe amatora. Twebwe mu ishyirahamwe ryacu icyo tugiye gukora no gukomeza gusaba leta kwisubiraho no kureba niba hari ikindi cyakorwa haba ku rwego mpuzamahanga cyangwa mu karere kugira ngo ikibazo gikemuke. Tuzareba n'uburyo twashyigikira abanyamakuru bari mu Burundi nubwo bitoroshye kuko buriya butegetsi bubangamiye abamenyesha amakuru ku buryo umunyamakuru asigaye yifata mu gutanga amakuru. Umukuru w'igihugu nawe abashishikariza ibyo bakwiriye kuvuga n'ibyo batavuga. Muri make duhanganye n'ubutegetsi bw'igitugu kandi aho bigeze biragoye ko umuntu ahindura ubwo butegetsi uko bumeze. Uko biri kose ntituzacika intege, tuzaguma tugerageze igihe cyose hafashwe icyemezo nk'iki gikandamiza itangazamakuru nk'icyafashwe uyu munsi. Extrêmement sévère et arbitraire des deux radios qui ont été touchées par cette décision du CNC aujourd'hui. Yari Arnaud Frogia twari gisata ca Afrika mw'ishiramwe yari kaganira na mugenzi wacu Diane Ninahazwe murambabarira. Aya majwi yariko asubirwamwo na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma. Kuri aya makuru nyene ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera umukuru w'urwego sense kugira tumubaze ibitari bike kuri iyi ngingo ariko ntiyatwitavye co kimwe n'ujejwe gutanga amakuru muri urwo rwego. Umwe mu bakozi bo hejuru mu bushikiranganje bujejwe gutanga amakuru mu Burundi yanse ko tumuvuga amazina yatubwiye ko iyo ngingo nabo bayumvise ku maradiyo ata vyinshi boyivuga ko ahubwo twobariza mu biro vy'umukuru w'igihugu. Aho naho Jean-Claude Karerwa ndenza ko avugira umukuru w'igihugu mu kiganiro gito yaduhaye kuri telefone yadusiguriye ko urwego sense rwigenga presidence y'u Burundi tivanga mu ngingo zarwo. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ako kazi cy'ubundi na ka siporo ariko reka tube twe kwihuta cyane ahubwo tubibutse yuko natwe biratubabaje birumvikana ntabwo ari mwebwe mwenyine mubabaye ko amajwi y'abanyamakuru banyu mu Burundi ndareba bijwi ry'Amerika nibo nshaka kuvuga ayo majwi ntabwo muzongera kuyumva vuba aha kubera ko leta y'u Burundi yabakomanyirije. Ubwo namwe yabakomanyirije nyine inshuti zacu z'ijwi ry'Amerika, ariko rero ku ruhande rwacu tuzagerageza hano ku ijwi ry'Amerika gukora uko dushoboye kose kugira ngo mukomeze mubone amakuru ku Burundi. Hagati aho kandi nubwo leta y'u Burundi yafunze imirongo ya FM y'ijwi ry'Amerika ku gihe kitagenwe, mu Burundi muzakomeza kudukurikira ku mirongo migufi kuva saa 10 nyuma ya saa 6 kugera saa 2 y'ijoro buri munsi, ni kuri 19 no kuri metero 22. Naho mu gitondo buri munsi kuva saa 11 kugera saa 2 muzakomeza gukurikira radiyo yanyu ijwi ry'Amerika kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Ndumva rero turi kumwe na Jean-Claude Munyandinda ku murongo wa telefone. Jean-Claude, wiriwe neza? Mwiriwe neza Thomas, amakuru yanyu? Amakuru ni meza usibye nyine ko wumvise ko badukomanyirije
badufatiye ibihano bikarishye mu Burundi, ariko rero niko ubuzima bumera buriya abategetsi babirimo. Naho ubundi twigiriye ku bya siporo, ikipe ya Gisagara Volleyball Club yahagurutse i Kigali uyu munsi yerekeza mu Misiri. None iragenzwa n'iki? Gisagara Volleyball Club ijyanywe n'iki mu Misiri? Urakoze cyane Thomas. Nibyo koko ikipe ya Gisagara Volleyball Club muri volleyball isaha ya saa 10 hano i Kigali nibwo yafashe indege yerekeza mu Misiri, ariko urwo rugendo baciye Bujumbura mu Burundi, bakagomba kuhafatira indege berekeza muri Ethiopia, bakaba muri Ethiopia berekeza Cairo mu Misiri. Bagiye gukina rero imikino yo guhatanira igikombe cya Afurika cy'amakipe yabaye ya mbere iwayo. Muzi ko Gisagara Volleyball Club ari ifite iki gikombe, yatwaye umwaka ushize muri shampiyona, yagitwaye cyisubiza kuko n'umwaka abanje niyo yari yagitwaye. Bivuze ngo rero igiye guhatana n'andi makipe akomeye ku rwego rwa Afurika mu cyo bita wenda Ligue des Champions muri volleyball muri Afurika, aho izahura n'amakipe atoroshye yo kuri uyu mugabane. Niko nimba nkurikira neza, si ubwa mbere Gisagara Volleyball Club isohotse igiye mu marushanwa mpuzamahanga hanze y'u Rwanda? Nibyo koko byo muvuga nibyo, kuko nubwo tuvuga ko imaze imyaka yikurikiranye itwara ibikombe, yagombaga no gusohoka muri uru rwego ubushize mu mwaka ushize, ariko hazamo ikibazo cyo gutinda kwiyandikisha no kuzuza ibisabwa kugira ngo igende, bituma ititabira. Ariko nibwo bwa mbere ikipe igiye guseruka ku rwego nk'uru nguru. Abo twashoboye kuganira mbere yuko bahaguruka barimo ndetse na Augustin Ntivuguruzwa, uyu nguyu niwe perezida w'ikipe, yavuze ko nubwo gusohoka nyine bigiye kuba ku nshuro ya mbere, ariko ngo biteguye kwitwara neza, bakaba bagerageza guhesha ishema u Rwanda, cyane cyane ko mu cyumweru gishize ikipe yo mu Rwanda, ubwo ni mu rwego rw'abagore, ya Rwanda Revenue Authority, ni ikipe y'ikigo gishinzwe gukusanya imisoro n'amahoro mu Rwanda, yari yaserutse muri uru rwego, ariko yataye umwanya utari mwiza, umwanya wa 10 ku makipe yari yaserutse, bigaragara ko yitwaye nabi. Ubu rero Gisagara yo birifuza kwereka abanyarwanda ko atari insina ngufi muri Afurika. Noneho rero ubwo yajyanye ikihe cyizere? Mbese yifitemo ikihe cyizere? Nta gihunga babonye bafite kubera imihini mishya buryo itera amabavu? Birumvikana, nta nubwo ari uko ari icyo kuvuga gusa ngo nibwo bwa mbere basohotse. Bafite mu mutwe ko bagiye guhangana n'amakipe akomeye, harimo nka National du Caire cyangwa se bakunze kwita National Al-Ahli yo mu Misiri. Ni ikipe ikomeye, izaba iri iwayo. Amakipe akomeye nka za Esperance Tunis iziko nyine igiye guhura n'ibikonyozi, ariko nanone nayo intwaro zayisanganywe, abakinnyi isanganywe, yagerageze gushyiramo amaraso mashya. Muri ayo maraso mashya twavuga nk'uwitwa Murangwa Nelson, uyu ni umukinnyi wari umaze iminsi akina ku bugabane w'Uburayi, ariko akaba ari mu Rwanda. Biranateganywa ko sezo itaha ashobora kuguma mu Rwanda agakinira Gisagara nyine, kuko barimo baramwegera ngo barebe ko yazabakinira muri sezo itaha. Undi mukinnyi bifashishije ni umukinnyi ukina hagati, bamwe bita abasantrale, uwo ni uwitwa Muvara Ronald, asanzwe akina muri APR Volleyball Club. Undi wifashishijwe ni Mukunzi Christophe, uyu mukinnyi yigeze gukinira Gisagara nayibereye kapiteni, ariko ubu ngubu arabarizwa mu ikipe ya REG Volleyball Club, ni ikipe y'ikigo gishinzwe birebana n'ingufu mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo muri iyi mikino ikunze kugaragara nuko ibijyanye wenda na accreditation y'abakinnyi ni ibintu boroshya cyane, ku buryo umukinnyi ashobora gutirwa n'ikipe igiye gusohoka. Ntabwo babyitaho cyane muri aya marushanwa, ni bimwe bakunda kwita open, aho umukinnyi ashobora kwitabazwa kandi atari iyo kipe yarasanzwe akinira. Usibye ayo maraso mashya, Gisagara Volleyball Club yiteguye gute? Kwitegura kwayo yashyizemo imbaraga nyinshi. Muri iyi minsi yari imaze iminsi yitoreza i Kigali, aho byasabwe ko muri iyi minsi Gisagara yari ifite icyo umuntu yakwita irregularity, cyangwa se kutagira abatoza bahoraho, ku buryo byabaye ngombwa kwifashisha umutoza usanzwe atoza ikipe y'igihugu. Uwo nta wundi ni umunyakenya Paul Bitok, niwe wari umaze iminsi ayitoza, akayitoreza rero hafi ye, aho asanzwe akorera akazi ka buri munsi. Ubwo rero ni ikindi kintu umuntu yavuga bifashishije, nubwo nyine ku rupapuro witwa Byiringiro Elam ubundi asanzwe ari umutoza wungirije muri Gisagara, ariko ubu ku rupapuro bandika ko ari umutoza mukuru, ariko mu by'ukuri ikipe izaba isohotse ifitwe na Paul Bitoke, ni umuntu ufite ubunararibonye mu gutoza, nawe usanzwe utoza ikipe y'igihugu Amavubi muri volleyball, haba mu bagabo ndetse no mu bagore. Jean Claude Munyandinda, urakoze rero, ugire weekend nziza. Murakoze namwe. Radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Inshuti zacu rero mwakomeje kudukurikira, nahangaha aya makuru tuyahumurije yibanze ku cyemezo cy'urwego rujejwe gucunga itangazamakuru mu Burundi, icyemezo cyo guhagarika burundu imirongo ya FM ya BBC no guhagarika ku gihe kitagenwe imirongo ya FM
y'ijwi ry'amerika no guhagarika abakozi b'ijwi ry'amerika mu burundi ntabwo bemerewe kongera gukora, ariko rero twebwe tuzakomeza gukora uko dushoboye kose kugira ngo tubagezeho amakuru y'u Burundi. Maze rero turabashimiye, murakarama.